mwaraye mutoye uburundi bushasha burangwa n'intwaro ya demokrasi aho abanyagihugu bo bene igihugu barongorwa nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru. Uwari yaraharaniye demokrasi mu Burundi aho abanyagihugu bo nyene ubwabo bitorera indongozi zabo atamusunikano niwe yaruhiye kwizira kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe majana 993. Mbega Ndadaye Melchior ninde yamaziki demokrasi mu Burundi yasize aturaze yoyo igeze hehe? Turabahaye ikaze. Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira kane, akaba ari nawe wa mbere yatwaye igihugu habanje kuba amatora y'abanyagihugu. Uwahoze arongoye igihugu Ntibantunganya Silvestre yaragendanye n'umuhisi Melchior Ndadaye aramutubwira uwo ari we. Yavutse mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 953 hari ku itariki 28 avukira mu komine ya Nyabihanga mu ntara ico gihe yitwa Muramvya, avukira mu paruwase ya Mbogora. Ni vyiza kuvuga iparuwase kuko ahimbogora nyene ariho yize amashure yiwe y'intango, ayarangiriza mu Kibumbu aja kubandanya amashure yisumbuye mu ishure nderabigisha Igitega iyo bita École Normale des Garçons. Hanyuma ayo mashuri ntiyashwe kuyaheraheza Igitega kuko murazi kubera amagumi igihugu cagiyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 Ndadaye nk'abandi atari bake yarateshejwe arahungira mu Rwanda aho yahereje ayo mashuri yiwe y'intango mu ishure yitwa Groupe Scolaire de Butare, imwe bita kera Groupe Scolaire d'Asrida. Hanyuma rero aheje amashure yiwe yaciye abandanya muri kaminuza y'inderabigisha yitwa IPN, Institut Pédagogique National, mu gisata kiraba iby'ubuhinga bw'indero bwo kwigisha, ahakura mbere n'ico mu Rwanda bita impamyabushobozi muri ubwo buhinga. Avuyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 aratangura akazi nk'abandi arigisha mu ishure y'Isave ni paruwasi yegereje i Butare. Amara rero imyaka 2 akora. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983 arataha i Burundi gushika naho akora ngaho i Burundi aho bita kwa Rojanti. Hanyuma yaragiye gukora mu vyerekeye amakopeke Igitega, mbere arimo yatanguye niwe yatanguye kuyashinga muri zo ntara za Gitega. Avuye muri kopeke yaciye ngaho i Bujumbura akora mu banki yari itanguye ngaha, kandi banki yavuzwe cyane Meridian Bank, ariho yavuye aje mu vya politike gushika naho abo mukuru w'igihugu. Jewe rero twamenyanye neza kuva ku igenekerezo rya kabiri mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 999. Tumenyana ari umunyeshuri nanje ndi umunyeshuri, ni biki tutakoreye hamwe no kuri gushika yitaba Imana. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe majana 993 niho President Ndadaye Melchior yashikiriza ijambo abarundi yuko agiye kurongora uburundi n'abarundi ikiringo c'imyaka 5 nkuko bisabwa n'ibwirizwa shingiro. Mwaraye mutoye uburundi bushasha burangwa n'intwaro ya demokrasi aho abanyagihugu bo bene igihugu barongorwa nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru. Barundi kazi, murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe, kandi mu Kirundi barayamaze ngo utsinzwe ntibatsindaho. Nashaka kubwanje kubamenyesha ko iyi ntsinzi ari y'abarundi bose, abadutoye hamwe n'abatadutoye. Mwese murabarundi, twese turabavukanye, nta nyagupfa nta nyagukira. Musangire mwese uto mwateguriye uwo munsi, munezererwe hamwe, ntihagire n'umwe asimbwa n'umutima. Kanatsinda ntiyatsinze umuntu canke umugambwe, hatsinze Uburundi, hatsinze demokrasi. Aho rero demokrasi yari itanguye mu Burundi, aho abarundi babona ubwa mbere barongorwa n'indongozi bitoreye. Byari imboneka rimwe mu Burundi, abajejwe gucungera umutekano baba abasirikare, abapolisi canke abajandarume barakoze igikorwa cabo neza ku buryo amatora yagenze neza mu mutekano ntangere. Cari kimenyetso c'intwaro nshasha irangwa na demokrasi.
mbere na Ndadaye Melchior yarabibashimiye mu ijambo yashikirije abarundi. Ndakengurukiye cyane abajejwe gucungera umutekano muri iki gihugu, abasirikare, abajandarume, abapolisi, ku buryo baranguye akazi kabo neza, ku buryo baranguye akazi muri rihiganwa n'aya matora bikaba byabaye mu mahoro ntangere. Ndabasavye babandanye kubahiriza abarundi bose bafadikanye n'abanyagihugu mu kubumbatira amahoro. Barundikazi, ndabashimiye ubwitonzi bwabaranze muri iyi minsi. Mwarerekanye ko mushobora kubana mudasangiye imigambwe, mukubahana, mugahiganwa mudahezanyayo. Ndabasavye mubandanye iyo nyifato kugira ngo iyi demokrasi tunyotewe tuyishinge, tuyitsimbataze ku neza y'abarundi bose. Murakoze, Imana ibahezagiye. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe majana 993, inyuma y'amezi 3 gusa, niho akarwi k'inkorabara kahekura Burundi karagandagura Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Ya demokrasi abarundi bari bishimiye bayica imizi. Uburundi busubira mu ihumbi, ubwicanyi bubandanse mu gihugu, ingwano y'urutavana kwiraduka mu gihugu, ibara riragwa, abene gihugu baricwa bazira ubusa, abandi barangazwa, iki gihugu gisigara mu kangaratete. Muti vyagenze gute? Aho Ndadaye yatsindiye amatora ntiyigeze aronka agahengwe, bamuhiga buhongo. Amaze kwimikwa hoho yarusimvye gatatu kose. Hari akagwi kabasoma mbike kashaka gusenyura inzego nkuru z'igihugu kabanje kumugandagura, ariko ivyo byose vyafatwa minenerwe kuko n'abafasha biwe ntibavyemera yuko boshobora gutembagaza intwaro yitorewe n'abene gihugu. Mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu, President Ndadaye aganutse avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahatswe kugandagurwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Aho hari kwigenekerezo rya 4 Gitugutu. Bukeye kabiri, Melchior Ndadaye yitaba inama y'Ubufaransa n'ibihugu vya Afrika yabereye mu gihugu ca Île Maurice. Agarutse aho ni ku itariki 18 Gitugutu, naho nyene yararusimvye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ako karwi kari kafundise yuko President Ndadaye ategerezwa kwicwa. Hari hasigaye amasaha 72 gusa uyu mugambi mubi uranguke. Aho hose abafasha biwe abifata minenerwe nk'uko President Ntibantunganya bivuze. Ku itariki 18 igihe President Ndadaye yaratahutse avuye muri Île Maurice, twari dufise ingene twaratubigenza twebwe abashikiranganje batoka mu gamwe Frodebu. Twaraduhura iminsi yose ku munsi wa mbere kugira ngo twere tuganira tuvugana ibintu ngene biteye. Hama uwo munsi twari twahuriye kwa Ntaryamira Cipriano yari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, hari nabandi bashikiranganje twari tuhari ngene turiko tuganira. Hanyuma umengo hari umuntu yari telefone Sendegea avuga nyene ivyo bihuha, mugabo nkuko nari kubwiye umuntu kandi yafashe minenerwa n'ukuri, ntitukamenya ko ari ibintu bikomeye nkuko twagira tutinirwayo nicyagiye nyene kigwa kibandanya. Bavuga yuko Ndadaye yarazi yuko atazomara kabiri ku butegetsi kubera abarundi batari bwategere neza demokrasi, ariko ngo yarasavye abo bisangiye urugamba yuko iryo ragibo rigumako naho atazoba kiriho. Ubwo bwoba muhejeje kumva bwari ubwoba kubatsinza amatora batizera abo bahora bahiganwa ko bazoyemera. Bwari ubwoba no kubatsinzwe mu matora bayitirira amatora ashingiye ku moko. Bwari kandi ubwoba ku bantu babona yuko bapfa ubusa. Mu ncamake bwari ubwoba ku barundi bose. Ijoro rya 20 Gitugutu buca ari itariki 21, iryo joro ryarabaye rirerire cyane kuri President Ndadaye no ku barundi bose. Iryo joro niryo ryahekuye umugambwe Frodebu, niryo ryahekuye bene gihugu bo bari bamaze amezi 3 bitoreye umukuru w'igihugu mu mahoro. Iryo joro ryahekuye Burundi bwose. President Melchior Ndadaye naho yaramaze kumva yuko ubutigu bugeze, ntiyacitse inkokora, ntaco yinona, yarabandanije kurangura amabanga y'igihugu kuko uyu munsi yari mu nama y'abashikiranganje, ari naho bavuga mu tuntu n'utundi ivyerekeye igihuha ca kudeta. Bakiri mu nama shikiranganje harumvikanye Nyamugigima nabo bati ako nagasema, abandi nabo ngo nicurere gerekana yuko ibara riza kurwa.
erega biri bube muri iryo joro nyene. Tugeze ku isaha 5 z'ijoro, Sylvestre Ntibantunganya aronka telefone ya Laurence Ndadaye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, imuburira kwicungera kuko ikirimba gisa n'igikikujwe n'abasirikare. Masaha 5 niho naza kuryama, mugabo haize amasaha 3 masaha 8 yegereje niho numva itelefone ihamagara, nitavye nsanga uhamagaye umupfasoni wa President Melchior Ndadaye, ambwira ati ibintu byacitse amazi hano, twatewe turakikijwe, murifata murigumya. Hanyuma mbwiye gutyo nanje ndahise ntangura kuza ndavugana n'abandi bagenzi b'abashikiranganje. Iryo joro ryabaye rirerire kuri Sylvestre Ntibantunganya kuko yaciye ahamagara abagenzi biwe ababwira ibiriko biraba ku kirimba, yongera ahamagara abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Bamwe barashoboye guhunga baracika ku icumu, abandi nabo ntibashoboye kurusimba. Sylvestre Ntibantunganya agitelefone warajejwe iperereza, akimwishura aza yumva amasasu n'ibibombe vya muzinga. Mbere yuko mva muhira nsubira gutelefona ndi kumwami Richard, hanyuma arambwira ati je uko ndabibona ibintu babicika amazi, atabantu bava bagwana uko ndabibona. Akiri karavuga gutyo twumva rero inkozi iratavuye kwasana ku kirimba c'umukuru w'igihugu, mbere na telefone iyo ntiyasubira kuvuga. Inyuma y'ayo masasu yo ku kirimba, abacungera umutekano wa President Ndadaye bace bamuhungisha mu ikambi ya Muha, aho baziga yuko ari ubukiriro. Ariko siko vyagenze, abari barongoye iyo kambi bararengewe. Ako karwi kagumye inyuma ya blende rimwe President Ndadaye, aho yaca hose barakurikira gushika no mwikambi. Bati mushaka iki? Nabo bati Ndadaye Melchior gusa. Bamaze kubona ko atakundi biri bugende, bategeka Ndadaye gusohoka muri iyo blende. Nawe nta kundi yari kubigira. Arasohoka abanza kubabwira ati nimukora amaraso ku neza yanyu n'imiryango yanyu. Nabo baramucakira bamwinjiza mu ijipe, bamujana mu ikambi y'abapara, ari naho bamucira urwa Pilato aricwa. Aho ni ku isaha 4 z'igitondo, igenekerezo rya 21 Gitugutu, inyuma y'amezi atarenga 3 gusa arongoye Burundi. Ati none mwana wanje ndaka matwi ndakubarire, mubarira bamenje. Ati ngo barira bamenje mwana wanje we, ndakubarira bamenje. Muri ico gitondo nyene baciye bamukurikiza bamwe mu bafasha biwe. Abo nabo ni Ponsiano Karibwami yari umukuru w'inama nshingamateka, Jules Bimazubute icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, Richard Ndikumwami wari umukuru w'iperereza. Sylvestre Ntibantunganya wewe yacitse ku icumu ahungira mu Kamenge, aho yamaze iminsi 4 atazi biriko biraba, ataranamenya yuko bagandaguye umutambukanyi wiwe. Maze gutaha mvuye mu nama y'abashikiranganje, mu kugenda rero je ndamubwiye nti nishize mu mutwe nti wewe ko atavya politiki urimwo, ntingira ngo ivyo ntaco bikurabako, reka jewe ngende nti naho ngira boza bahiga abandi boza bahiga jewe. Mugabo ndahavuye ivyashitse nasanze kandi nihenze, uko abantu batashaka Ntibantunganya gusa ko ari umunyapolitiki, nibo bashaka n'ibindi bintu, uko baciye bamwica ku munsi wa 4 mu gitondo itariki 21. Inyuma y'urwo rupfu rwa President Ndadaye, ibara ryaraguye mu Burundi, aho abarundi isinzi bishwe bazira ubusa. Mbega inyuma y'ayo magume Uburundi bwungutse iki? Bwungutse nyabuna amacakubiri, amarira, intuntu, inzigo n'umubabaro. Ariko baca umugani mu Kirundi ngo wica inkoko ntiwica ico yabitse. Inyuma yaho bagandaguye President Ndadaye, iyo demokrasi naho yahuye n'ibibazo, ubu iriko iratera imbere. Abarundi ubu baramaze kubona yuko bapfa ubusa. Ati tubibe urukundo twiyamiriza ingwano, natwe tuti Imana idufashe kandi ntibigasubire kuba mu Burundi. Kumwe umutama Nelson Mandela yavuga mu ijambo yashikirije igihe yariko arimikwa kuba umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyafrika y'epfo bose, yari yavuze ati never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity. Ati ntibikabe kandi ntibigasubire kuba aho iki gihugu ciza cyo kongera kuba mu gahotoro k'umuntu n'uwundi, vyongera bimutesha agaciro.
ntibigasubire kuba. Akaba ari no ngaha dusozereye ko iki kiganiro. Imana ibandanye ifasha Burundi naho kundwiza.